shampiyona atanu akomeye ya hariya iburaya muri za Premier League, muri za Bundesliga, muri za La Liga ndetse na hariya muri Ligue 1. Ariko duhera neza na neza hariya muri Premier League, aho rero ku munsi wejo niho inkino ziza zitangura isaha 8:30 umugwi wa Burnley uzowakira umugwi wa Chelsea, Bournemouth wakira umugwi wa West Ham United, Brighton azokina n'umugwi wa Brentford, hama Fulham bakina n'umugwi wa Sunderland. Hano ku munsi wejo Liverpool izoba yakira umugwi wa Nottingham Forest, Wolverhampton bakira umugwi wa Crystal Palace, Newcastle nayo izokwakira umugwi wa Manchester City, hama ku munsi w'Imana Leeds United izokwakira umugwi wa Aston Villa, hama umugwi wa Arsenal match ikomeye izokwakira umugwi wa Tottenham Hotspur. Niyo match nubara yuko ikomeye muri zino match zose. Ni match yitezwe cyane, bayita North London Derby, no rukino ruhuza imigwi ibiri iri mu maja ruguru ya London kiki, ariyo imigwi umvuga mu maja ruguru ya London. Nukuvuga imigwi iri London yoyo yama ari myinshi, mugabo yoyo ihuriye mu gace kamwe ka London ya maja ruguru. Ni imigwi ibiri rero ino match ibera ahantu bita North London Derby. Imigwi rero urukino rwa mbere kiki gwabayeho barukinye mu 1921 Erikera urumva. Ubwo rukino skoro yago Tottenham yarutsinze mu ibitsindo 2-1 Arsenal, urumva. North London rero bari mu gace kamwe na gace kari mu iyo migwi ibiri gusa. Ni nkuko bavuga bati imigwi y'Ubujumbura ni myinshi, muga iyiri mu Kamenge ni ibiri, ni Arsenal nande na Tottenham. Hanyuma ubwo gwari rukino rwa mbere bakinye iteka 15 z'ukwezi kwa mbere muri 2021. Ubwanyuma baheruka gukina vyarahuriranye n'ino tariki nyene. Match de tour bayikinye iteka 15 z'ukwezi kwa mbere 2025. Arsenal nayo yatsinze Tottenham 2-1. Hanyuma next meeting nukuvuga urukino rugiye gukurikira nuruzobahuza ku igenekezo rya 23, niyo sango yo kwa Mungu wari kuravuga kiki, hagati ya Arsenal izoba yakira Tottenham ku kibuga Emirates Stadium. Niho ruzobera. Bamaze gukina inkino 197. Arsenal yatsinze inkino 84, bamaze kunganya inshuro zingahe, reka ndabe neza. Arsenal yatsinze inkino 84, banganya inkino 52. Tottenham bamaze gutsinda inkino 61. Top scorer wino derby n'umugabo witwa Harry Kane, yatsinzemwo inkino 14, ariko kandi agahurira ko nino migwi kiki ko yayikiniye yose. Yavuye muri Academy ya Arsenal, bamusohora muri Arsenal, bavuga ati uyu nta kazoza tumubonamwo. Igihe yari muri Tottenham rero yigeze kuvuga ijambo ngo Arsenal yarangaye iranyirukana, ariko igihe cyose jewe ndi muri championa ya Premier League mba numva nzofume ntsinda igitsindo kimwe ligi yose. Aba batampaye agaciye ndagitsinde Arsenal. Tottenham rero uyu mugabo wayo yayikiniye niwe top scorer muri zino nkino, ariko umukinyi yakinye inkino nyinshi kurusha abandi n'umugabo yitwa David O'Leary, yakinira Arsenal yakinye inkino 35, ntawe ugeze akene nyinshi kumurusha. Urukino bakinye Tottenham na Arsenal rukavamwo score yagutse kurusha, donc score imwe iteye ubwoba. Ni Arsenal yatsinda Tottenham ibitsindo 6-0. Gwaro rukino rero gwabaye itariki 6 z'ukwezi kwa 3 mu 1935. Nibiki wovuga mu bisanzwe ni nk'ivyo kiki. Nurukino rero ruhuje mu gihe ino migwi itemerana, kanatsinda umukeba ntigera yemera mugenzi we. Ku munsi wa Mungu nurukino ruje ino migwi ibiri ifise imvune nyinshi kurusha zose ku mpande zose. Tottenham ifise imvune nyinshi, Arsenal ifise imvune nyinshi. Muza Arsenal harimwo nk'imvune y'umugabo yitwa Gabriel Magalhaes, iheruka kuba muri Treve International ikakinera Brazil. Ni nayo absence Arsenal iteye ubwoba cyane muri Arsenal, kuko
uyu mugabo Kiki yaratangwe kuza mu bantu bavuga ngo ni nka meilleur joueur wa championnat. Hariyo n'abapunditi aba specialiste bari batangwe kuvuga bati nka Ferdinand yavuze ati kubwanje nta mukinyi mwiza kuva ligi itanguye kurusha amagara ye, kubera iki ari muri defense. Buriya akubwira ngo impande ya Saliba uyu mugabo atera Saliba kuba mwiza kuko numulida numuyobozi aramuyobora. Ariko kandi buriya ku kintu cha leadership Kiki hariyo ukuntu wewe afise n'akantu ka aggressivity idasanzwe aragwana hariya kabisukona yuko nuguteruriza abadversaire abantu baramuza ari karatera n'amajambo n'abahalandi ibintu nk'ivyo. Ariko icanyuma uretse kuba umudefenseur mwiza mu ntango za championnat yaratumye Arsenal igifise defense Kiki masiko kuvuga ijambo kabisa, masiko kuvuga ijambo ryari gutahuri kukundi nako byo kuvuga ngo batayicamwo cyangwa gwidaci urumva nayi kuba mvuze ikindi kintu gisobanuye gishobora kugira iyindi siguro. Uyu mugabo rero uretse ko yari muri defense bagira ama clean sheet menshi, ariko ni nawe mukinyi Arsenal igira ko muri za set pieces zabo za kundo piarete za kufra za corner uretse no kubitsinda Kiki ni kesha anatera umupira wala niwe bakorera, ni nawe atera umupira wa nyuma ugasanga nka Gyökeres arawinjije. Ico ne ikintu bagiye kubura. Bafise ikapie aharugwa umukinya afise experience umunyekwator ba Moscow bashaka kuza mugabo bakavuga ngo bazoba bavuze ibintu vyinshi mu muntu umwe, bashaka kumusubiriza umuntu atanga kimwe mu vyo yahora atanga mugabo kumusubira 100% ntibihari. Ku ruhande rwa Tottenham babuza abakinyi benshi abitwa ba Kulveski gushira ko babuze benshi cyane, ariko abakomeye cyane absence ziri notable hariyo nka Kulveski n'uyu mugabo Kudus. Yes, Kulusevski nazokina if Bisuma sihari bianavugwa n'uyu Kolomwani kwazo ashobora kudahari, James Madison witwa Dragusini, Dominic Solanke, ukaba udafise Ben Davis, udafise Bergvall n'abakinyi benshi Tottenham tazo bafise. Ariko na Arsenal si bake araba bamaze iminsi bari mu mvune. Gabriel Jesus ariko agaruka buhoro Kai Havertz nako agaruka ko ataraga gushika wakine match. Noni Madueke akiri mu mvune, ukabona umukinyi Martin Odegaard akiri mu mvune, Gabriel Magalhaes agiye mu mvune nawe, Gabriel Martinelli nawene ari mu mvune hamwe na Victor Gyökeres nabone ari mu mvune. Umva ko abakinyi muri abo harabo Arsenal ivuga ko ashobora kuba yagaruye. Sinzi ko mu mvune wavuze mwo Kai Havertz yasubiye kurushita, nukuvuga yarasubiye kugira imvune, yari sanse kuba yagaruye mugabo hari ukuntu umukinya akira gaca tonekara. Rero yatoneka ivuga ko azogaruka mu ntango z'ukwezi kwa 12. Kapiteni Odegaard niwe ashobora kuba ahari, uwo wewe biravugwa yuko kabisa ari mu bakize neza. Nikeze kuvuga ngo ntitumwihutisha canke turakeneye ko adufasha, uyo arashobora kuzoba hari. Madueke yarakize nawe nyene ari mu bantu bavuga bati gusa ntibaba baharugwa mu botangura baba bavuga ati reka ntitubihutishe ngo basuye mu mvune. Gyökeres nawe ari mu bantu bitwa ko bamaze gukira, nukuvuga abatazokina iyi match kwa Bayern bazaba bahari, abo bashobora kubabikira ino match niho bakinisha ko gatatu kuri Bayern basagenda barabo ku match iri kiragenda hanyuma ikagira. Ni match re North London derby mugaba abantu benshi bariko bararaba nko mu misi iheze bavuga bati nawe no Arsenal ifise amahirwe imaze igihe yitwara neza cyane imbere ya Tottenham. Ni match mbona yuko Yves ino match nivyo abantu begeranye kuko umwe n'uwa mbere uyunda mu kibanza ca gatanu ndavuga Tottenham. Abani bamwe bavuga ati Arsenal nyuma yagiye muri treve inyereno bakukunyerera inganye n'umugwi wa Sunderland, bimwe Arteta bitamuryohe na gato avuga ati urinze unyerera ukabona hariya City ariko yitwara neza, ubu kubagira ubwo ati City nimba inyegereye ntazo bari image nziza na gato kuko ndabona yuko ashobora kuba ari mu adversaire akomeye, difference munota ane gusa mu gihe mu gifise match retour. Rero ni Arteta avuga ati iyi match ya Tottenham mu match babwiza kuhitsinda mu match 33 Arsenal yatakaje rumwe, umva ko baba bariko barabarusha cyane.
muga win ni nyinshi cyane bambaye draw ni nyinshi banganya kenshi cyane kuko ariko Arsenal yabatsinze kenshi. Arsenal mu nkino 33 yabatsinze incuro banganije Tottenham yabatsinze rimwe gusa. Izisigaye zose Arsenal yazitsinze canke irazingana. Urumva yuko haba harimwo intambuko nini. Ni kintu mbona avec le blessure afise uyu Thomas Frank yaraje ameze neza muri Tottenham. Mbona yuko iyi ni avantage kuri Arsenal kuko uravye udafise abakinyi bose wa Dominic Solanke aba Yves Bissouma badahari aba James Maddison badahari uhuza abakinyi bakomeye cyane gose na déplacement noneho ya Emirates nayo urumva izoba itoroshe ku ruhande rwato. Ni match kiki Arsenal batayitsinze vy'ukuri namwe muri ya makosa babuze igikombe bazoba bati kuko ni Tottenham ituzuye ni Tottenham itari kuri level ya Arsenal muri kino gihe nimba ari equipe wotega Arsenal ni Tottenham. Ikintu kimwe gusa gikomeye nuko ari mu adversaire wa quartier imwe atigera yoroha ari muri batanu beza mugabo utashobora gupermeta kwaza kagokoza iyi note. Iyi match rero ibikomeye irahindura n'isura kiki ni match yagiye iranga abantu bose umuntu urumva ni kiki urazi ikintu gikomeza no ma derby ni ibaze ni quartier 5 nyibutse hajya muri quartier 5 wanyu quartier yangagara ibegereye yindi niya quartier 4 siyo mubana ibaze nka equipe ya haji wanyu na quartier 4 uretse ko ari derby abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni derby mugabo ikintu ca mbere gikomeza derby ni giki nuko mutsindwa umufana wanyu abana n'umufana wa equipe yabatsinze aramutwenga namwebwe mwikartia huca hose no selma ko arabi wanyu babakira naba equipe adverse bababwira ati nimureke turi Tottenham twabakubise. Ico nico kintu gihora gituma derby agiye wumvise derby biba ari ibintu biri muri society abantu begeranye ni City ni United kuko City ishobora kuza ikina na Arsenal kagukubita ikitahira kwa City nta mubanyi w'umufana wa Arsenal n'umubanyi wa City babana ariko kidi derby nabo aba bafana baba babana nukuvuga intambara zihera muri quartier imbere y'urukino turabatsinda ntimudutsinda ahubwo nitwe tubatsinda inyuma y'urukino gutyo umubanyi w'umufana wa Tottenham n'umu Arsenal barabana baharira imbere y'urukino baharira inyuma y'urukino barahiga ati mwe ntimudutsinda umukinyi wa Arsenal ahaca hose ku mafe rouge ahura n'umufana wa Arsenal amubwira ati turabingize ntimutsindwe imana mwoba mutumara maje bo dutwe nico kintu rero kiki gituma derby ikomeye hajye uhora ubona ngo Liverpool na Everton baraza gukina zitangana umwe wese azi yuko atagitangaza Liverpool gutsinda ntuzenya Everton tukaba tuvyakira uko twe turi ino mugo gasanga hariya muri kijya gisagara bose ko babifata ikiba cabikomeje nico kiba cabikomeje nico yes ni match zikomeye cyane gose igihe cy'isaha 12 yes ni match ibona yuko abakinyi bitezwe abakinyi bariko baragaruka abandi baja mu mvune ko twabivuze Gabriel Magalhaes mu mvune ariko urukino ruzohuza umugwi wa Liverpool hariya Anfield Road bakira umugwi wa Nottingham Forest igaruka ry'umukinyi Alexander Isaac yitezwe cyane gose isa y'icenda rero Liverpool yakira umugwi wande wa Nottingham Forest avuga ati Liverpool mazi imisi tameze neza na gato ati mbega igaruka rya Isaac arashobora kuza ahindura ibintu uyu numwe mu kiyabakinyi yitezwe cyane gose umugwi wa Liverpool. Yindi match ikomeye n'umugwi wa Newcastle uzokwakira St James Park umugwi wa Manchester City ni match itoroshe mbega United nako Newcastle izohagarika City hama Arsenal vyitwaremo neza ntawubizi narijya City bari en déplacement bagenda St James Park. Yes niko rero bimeze hariya Alexander Isaac aritezwe no mukinyaje ashikira muri pressure mu Bwongereza umuntu mushasha ntiyigera atandukana na pressure y'amafaranga menshi yaguzwe miliyoni 145 agacashika gashikira muri Liverpool ifisi bibazo vy'umumenyereza ataratora formule nziza yuko ikinisha kuko hari ivyo yagombye guhindura none bikagomba guhindukira no kuri aba bakinyi bashasha bashitse bagira ikibazo rero kiki hari umukinyi mushasha pressure y'amafaranga yabuze yamiriho mugabo ikintu kibi nukihurirana n'umusaruro w'ekipe biba bibaye ibintu bibiri noneho Alexander Isaac kuri ivyo bibiri wewe yongeye kwiciwe yiwe
imvune mu bisanzwe muri iyi minsi amaze iminsi yaravunitse twe tuguma tugwiza iminsi y'ibyo atarakorera Liverpool mugabo yaba yarakomeye petetre yamaze kuba yaratsinze double gitsindo pressure ikagabanuka muga nkuba yishikiyemwo akeneye iminsi yuko ya adaptation kuko avuye mu mvune hari ibintu byinshi bimukoraniye ko bitari bikuye kuba bimuriko mugabo urumva nahiwe ho gushika yitwara neza kuko muri Liverpool hoho umukinyi w'imiliyoni 145 umwanya wiwe ubuhari kandi umukinyi mwiza utokekeranya hamwe nyene ibinyamakuru kiki bitari buze ngo bigutahure muga Alexander Isaac n'umukinyi mwiza udashobora gukekeranya ko azoprova muri Liverpool cyane gose rero aritije cyane gose ku kino ku munsi wejo bazokina n'umugwi wa Nottingham Forest aritije cyane gose ko agarutse ameze neza iyi match nziza niyo ya City na Aston Villa babe na Newcastle ni match nziza gusa ni match nayo nyene ni abantu babiri batangana City mazimisi yitwara neza muga Newcastle yatanguye yagize intango mbi cyane zantuze za champion mugo bwiza bwa Newcastle waburabya muri Champions League ukabona nayo hariho ibintu vyiza iriko irakora rero nakandi kamaci kazoba ari kwa kangahe azore ku munsi w'Imana hakiri kare ku munsi wa gatandatu saa 8:30 urumva dufise amafishi ejo saa 8:30 idufise ni kuri Canal dufise ntuzenya Chelsea zo kwakiwa na Burnley urumva nabo nyene impamvu Chelsea batomboye gukina na Burnley equipe yitwa ko itaremereye kuko ibaze kiki kuvanga stress ibaze nka Arsenal kuvanga stress zugukina na Tottenham kuwa Mungu kuwa gatatu za guhura na Bayern hanyuma kuwa gatandatu kazoza guhura na Chelsea Chelsea ngaba barafisa agahengwe gatoya barafisa agahengwe ngaba birashobora kubafasha yes izo nkino zose ntahandi zirabira atari hehe atari kuri Canal Plus rero isa 11 hariya Liverpool zoba yakira umugwi wa Nottingham Forest nuko rero bimeze ariko dukwakwanya ko twababwiye yuko dufise abashitsi bagatubwire aya nayande koravugwa muri Canal Plus ariko dusimbira muri La Liga nabone inkino zizoba zibandanya no munsi umugwi wa Valencia uraza kubakira umugwi wa Levante hama isa ku munsi wejo Deportivo Alaves bakina na Celta Vigo FC Barcelona bazokakira umugwi wa Atletico Bilbao Osasuna bakina na Sociedad Villarreal bakina n'umugwi wa Mallorca ku munsi w'Imana Real Oviedo bazokina na Rayo Vallecano Real Betis bakina na Girona FC Getafe bazokakira umugwi wa Atletico Madrid hama Elche bakira umugwi wa Real Madrid iniko baravuga ku mugwi wa FC Barcelona bavuga bati ni vyiza yuko bakinyi babo bagarutse Ansifrika avuga ati ndashima cyane gose ko bakinyi banje bagarutse ndavuga Rafinha Pedri batko Lewandowski bamaze iminsi yaragarutse n'abakinyi rero bitezwe bivuga ko ashobora kubakinisha canke ntabakinishe kuko abakeneye ku munsi wa kabiri ku rukino rwa Chelsea nibaza ko tuca dugaruka tubisesangura ivya Barcelona urukino dasanzwe mu nkino dusigaje gusesangura ziremereye nugo rwa Atletico Bilbao na FC Barcelona n'abakinyi bavuye mu mvune Barcelona yagaruye nkuko warohejeje kubivuga kiki yes nuko rero muri Espagne bimeze ariko rero n'ahandi inkino zirabandanya muri Bundesliga nabone bazoba